Karibu muri TECOO. Hano tukaba dufise amarinya abiri dukorera kwa amatelephone. Hariho linya ya mbere yo guterateranya amatelephone. Na linya igira kabiri yo gutekera ivyo tuba twakoze. Etape ya mbere ngaha umukozi atora carte mail. Carte mail akayihanagura kugira ubucafu buveko. Ubukurikira acashirako akantu bita domu gafasha amatushe kwakora neza. Ahejeje acashira ku itapi gumigenda ubu atera emeteri abaza hayitera tuba twaramuforomye abaza hayitera ahejeje acashira ku itapi na wene haca hakurikira umuntu atera kamera itera abantu babiri kubera irameze nk'igoye gatoya ahejeje na wene acashira ku itapi ushikiriwe abaza icatera kuko tuba twarabimwigishije nku atera bluetooth nagatsinga kadufasha ko amatelefone atorana par connection bluetooth ahejeje nawe acashira ku itapi kujya nyene abashikiriwe umuntu atera moto beshi bazi nka vibraire ahejeje nawe acashira ku itapi abashikiriwe umuntu atera itoroshi nawe aba yaravyiza baza ahantu ayitera tuba twarabimwigishije ateye itoroshi nawe acasubiza ku itapi abahashikiriwe umuntu atera speaker haut-parleur cyangwa micro beshi niko bayita ateye micro aha tuba dusa nuko guterateranya amapiece makuru duhejeje abahasigaye kuyinjiza mu kintu bita beshi bita housing tweti Italia cover ibi ariko beshi bayita housing ibi rero bikora abantu nka batatu cankwe bane kubera birasaba umwanya na concentration bahejeje kuyitera ibimeze guce uko muyibona kugira vyoye kusanzara tuvyegeranye kimwe cyose aho cagenewe ivyo bahejeje kubera biguma n'ubundi binyagaye hari umuntu acashiramwe amavisi kugira speaker igume hamwe ishobore kuvuga neza itajwangaraye iyi ni ekra bariko barategura kugira baze kuyitera tubara dutegura kugira hiza kuryama ize kuryama neza kuko iri vulnerable telefone ikorotse irashaka gucimeneka umuntu atera ekra uyu acatera ekra murabona hayitera ababizi na wene tuba twaramwigishije aha rero tuba dutanguye testing gutesta ivyo abakozi bateye hariya yuko babiteye neza ekra bateye nyamba bayiteye neza cankwe nabi ubu abonye iteye nabi aca bisinyara hariya cyo bateye nabi bakagikosora aha tugeze ku mashini ishiramwe amavisi mu telefone iyi iri automatique à 100% gusira kenera umu operateur ayiguma impande murabona ashizemo telefone biseze yonyene ishiramwe amavisi iramenya ingene ikuramo ishiramwe visi ngaho igashiramwe n'ahandi mpaka yihejeje agaca ashiramwe yindi telefone irenganye viseze baca batangura ikintu bita full test no gupima ibintu byose twakoze hariya nk'ubu arapima carte memoire arapima carte sim arapima écouteur agapima na chargeur yuko telefone isharija neza aha baba ari nk'abantu nka babiri canke nka batatu kuko amatelefone yose arengana biseze baca bayatestinga ngaha iyi dasoma carte memoire canke carte sim yaba chargeur canke écouteur aca abisinyara arafisa akantu aca homeka ku kantu yabonye kadakora neza aca homeka ko ukosora aca amenya ikintu capfuye cyo gukosora bahejeje gupima ivyo byose telefone ca yinjira hano mu ino nzu nayo ikoreramwe abantu bajejwe guhanagura ico gituma tuhapfuka ngaha kugira ivumbi ntiriza ririnjiramwo indani nabo babura abantu bafise isuku mu ntoke no ku mpuzu murabona ingene bakora baterako ikikiyo kuri telefone naco bisaba ko atamucafu buriko naho haba ariko akavumbi barafise imashini hariya ijejwe guhuha ikoresha ingufu mu guhuha uburyo bw'uko hariho akavumbi
bica biva. Murabona ko ibiriko cakiyo kandi ibisa neza uko bayiturungikiye tuba turi siri neza ko bakoreje isuku ryose rishoboka. Ariko rero murabizi umuntu arihenda, umuntu yamara umuntu bashaka kuyirungikira imwe agacafu gatoya. Ubu nivyo ajejwe kuraba, aca verifiza bamurungikiye ko atayicafu irimwo. Kubera ko iba yamaze kugagwa aca yugurura arakashoboye gukosora n'ingoga agaca gakosora. Ariko imugoye aca yishira imbere yiwe, hariho ahandi hantu hajejwe gukosora h'umuhinga tuba twizeye ashobora gukosora neza. Nk'aba bariko barategura ibikoresho dukenera hariya mu kazu n'inyuma yaho. Murabibona aha umwe wese abafise ico akora canke babiri bivanye nuko tubona hihuta dukeneye ibikoresho. Ubu ajejwe gushirako amatushe. Amatushe rero ntameze kumwe, hari amatushe bisaba ko tuyugara n'amavisi. Nk'ubu ariko arugara n'amavisi kugira tushe zifate neza kuri housing. Murabona niyo barayishizemwo amavisi, ariko nta mavisi abarajamwo. Murabona yuko ashobora gukoroka, ico gituma dushiramwo amavisi kugira agume. Aba bose bariko barategura ibikoresho dukenera kuri iriya linya ya assembly line. Iyi mashini idufasha mu gusikana amanimero doseri. Hariho nimero doseri dushira ku ikarto nini. Ubu arayisikana kugira ije mu mashini. Ayishize mu mashini aca yinjiza mu telefone, naho kugira nimero doseri iri muri carte mère ibe proportionnelle n'iri ku ikarto, ibe proportionnelle kandi n'iri ngaha. Iyi mashini nizikora aba kubera ko iba yaciye ahantu henshi barayikoramwo usanga yacafuye. Uyu murabona kajejwe guhanagura kuri ekra kuko telefone ari nshasha iteza gusohoka ata trace irimwo. Ubu aca hanagura kandi arirasira telefone ntayitandukanye na nimero doseri yayo, kuko telefone ntigira nimero doseri isa n'iyindi, imwe yose ifise nimero doseri yayo kuko ni identification yayo. Ahejeje guhanagura aka kantu murakazi ku telefone shasha, hariho ubijejwe bagihanagura direct itaracafura aca ashira kwaka. Murabizi ko aka gakugwa ko n'umukiriya kw'isoko ayiguze, nawe ahejeje telefone habageze ko tuyitekera rero mu ishashi. Ubushashi bwo gutekera n'ubu tuba dufise umukozi abijejwe nawe twavyigishije, aca afata ya telefone akayinjizamo ngaha na ya nimero doseri yayo kuko biragendana, aca asubiza ngaha. Ereri ibereye ngaha uwumukurikira arabona ko yihenze agaca mukosora, guca bagenda barakosora na bose. Aha naho ni gutegura ikarton dushiramwo telefone. Hariho abakozi bajejwe kuzizinga, tuba twarabigishije ingene bazizinga, umwe wese bivanye n'ico akora muri izinga. Nk'ibi hari umuntu twavyigishije ari vyo ajejwe kuyizinga, kandi azinze aca ashira ku itapi, haca hasikirwa uwundi muntu ashiramwo chargeur ngaha, ashiramwo na bateri. Ahejeje hariho uwundi aca azinga kugira turonke ikarton imeze guca izinze ariko isigaje ikibanza kiza kujamwo telefone. Nawe naca ashira ku itapi. Ya telefone nabereka iri mu gashashi, hariho ubashikiriwe aca yishiramwo ngaha na ya nimero doseri yayo ngaha, nawe naca ashira ku itapi. Telefone igeze aha haba hariho umukozi ajejwe gutora ya nimero doseri akayihomeka ngaha ku ikarton, agaca azingana ya karton. Hari uwundi aca ashira ku munzane. Munzane murawubona, ubu udufasha kubona yuko ata kintu bibagiye gushiramwo mu ikarton canke batashizemwo ibintu birenga. Telefone rero ngaha ibiheze haba hasigaye yuko dusikana ya nimero doseri. Dusikana nimero doseri ziri ngaha inyuma ku ikarton. Tuzisikanye ca tuzibona hano mu mashini. Mu mashini duca twempirima n'iyi imprimante. Iyi isohora kopi zitatu. Hariho kopi imwe duhomeka ku ikarton dusohoye igiye ku isoko, hakaba n'iyindi kopi tudepoza muri direction
hakaba n'iyindi kopi dushobora kudepoza muri leta mu gihe leta yo dusaba amakopi y'amatelefone yose akorerwa ngaha. Ego aho telefone bisa n'iyiheza hasigaye yuko dushira mu ikarto ijya turungika kw'isoko, haba hariko ya nimero doseri nababwira indani, nayo dushirako modele ya telefone, kurere telefone ifise, amapiyese ari mu ikarto n'uburemere karto ifise na mesure karto ifise, ni kuvuga longueur, largeur na hauteur. Ikindi dushirako ni nimero ya karton. Karton ya mbere twatanga gukora yari nimero 1, iyikurikirana ni nimero 2, nimero 3. Amakarto twenda turayaha nimero bivanye n'ukuntu twagiye turayakora. Mu nyuma duca dushirako itariki telefone yasohokeye ngaha. Nkaha murabibona ni itariki 22 z'ukwa gatanu niho twatekera iyo karton. Aha tuba duhejeje, aha ni nko muri stoke ziva ngaha zija kw'isoko. Kw'iyi modele tugezeko karton imwe iri mu telefone 20, ariko hari ubundi bwoko bw'amatelefone mu ikarto dushobora gushiramo 50 cankwe 100. Ego murakoze. Iyi mashini ijejwe gukora amakarto, kuyazinga. Naberetse ibintu hariya karto zizingwa n'abakozi, imaze kuba programme ikora neza. Iyi irashobora kuramparasa abakozi nka 5, ivyo abakozi 5 bakora ikabikora yonyene. Uryamika mu karto izinze ikayigusohorera izinze neza. Ngaha nahantu dukosorera amatelefone yagiye aragira ikibazo kwaya marinya 2. Naberetse ubukosora hariya ari ibintu bimugora nawe bigasaba yuko bikora uwundi muntu amurengeye mu buhinga. Tazija ngaha ni kuvuga uwarayugurura yose akaraba ingorane ifise, akayitestinga hama akayirepara. Ayirepaye bikanka nta handi tuyijana, ubu ari umuhinga twizeye ashoboye byose, aca yidekarasa iyo ntidushobora kuyisohora kw'isoko. Hari igihe umukiriya telefone yiwe ipfa, bigasaba yuko kubera ko ikiringo twamuhaye kitarahera akaza tukamuha iyindi canke tukamureparira ya telefone yiwe. Ikigaruka ngaha urumva ni muri service après vente, tukayirepara hama tukayisubiza umukiriya. Iyo umukiriya yaguriye telefone ngaha canke ayiguriye ku muranguzi arangura ngaha, hariho ikiringo tumuha ca garanti kuyo guko telefone yiwe igize ikibazo ayigarukana ngaha canke akayitwara kubo yayiguriye wenyine akayituzanira ngaha tukayimukorera ku buntu bivanye na pane yagize. Ariko hari amapane usanga ava ku mukiriya ubwiwe ugasanga yarayirekuye ikameneka, aho ntiyoca azana ngo tumuhindurire. Mugabo iyo dusanze ari ingorane yavuye ngaha ca tuyimukorera kandi nta mafaranga tumusaba. Nk'iyi mashini turashobora guteka nk'itelefone canke tukayikanyisha gose kugira tumenye ati telefone iri ahantu hakanye ishobora kuresista ku rugero rungana uku, canke iri ahantu hashushe cane ishobora kuresista ku rugero rungana gutya. Iyi nayo mashini, iyi ni servere, no kuvuga iyi niyo twavuga turimo amabanga makuru y'akazi, kuko abazi by'ubuhinga nka informatique irafise ibice bibiri, software na hardware. Iyi niyo irimwo software, ni kuvuga amasysteme twinjiza muri telefone. Iyo turiko turafurasha, abantu benshi uvuze gufurasha niho baca bavyumva. Iyi ijejwe gushariza amabateri. Indani hari amabateri tukoresha mu gupima telefone, azarahera umuriro rero ku mwanya ku mwanya. Iheze umuriro ca tuyizana ngaha. Iyi irashobora gusharija amabateri nk'300 mu gihe kimwe. Iyi mashini murabona ingene ari nini, ariko ni multiprise burya. Ni multiprise ushobora gucamika kwa amatelefone ashika nk'200 mu gihe kimwe. Murabona icometse aha hose haba harimo umuriro, aha hose ni kuvuga uzana telefone yawe ukayicometako ugaca uyiryamika ngaha. Telefone imwe yindi urabona urashobora gushirako amatelefone ashika n'500 mu gihe kimwe. Ariko niyi izokora neza kuri Android mu misi iza dutanguye gukora ama smartphone.